Mwaramutse canke mwiriwe inshuti bagenzi bakunze ibiganiro vya radio isanganiro cyane ikiganiro cy'iterambere ry'umuziki w'Uburundi twita Uburundi buraririmba. Ikiganiro Uburundi buraririmba ntituvuga ngo uno muririmvyi yakoze iki ariko akora iki canke arota akora kiriya. Dutumira umuririmvyi agashika agacana igicaniro agatera agacira umugani abaririmbyi bacaruka canke abo bingana kugira ngo iterambere ry'umuziki w'Uburundi rishoboke atawusigaye inyuma tutavuze ngo yakoze ibi canke akora bijya canke ariko arota akora biriya. Muribuka ubuheruka twaganira n'umuririmbyi Satbi yatuganiriye kuvyerekeye icarico lebo nicimaze mu ijambo rimwe hanyuma asiga adushize mu matiko atugadira yuko vuba agiye kutorera kubigezweho bita streaming no kuvuga kuvyaza umusaruro kubiciye mu bihinga ngurukana bumenyi bwa kino gihe. Naco gituma twabonye duti reka tugaruka sura twakire atuganirize kuri iryo jambo nkora mutima tuzi neza abaririmbyi usanga bariko baridoga bagira bati turashiramo inguvu tugasohora amafaranga tukatanga umwanya ivyumviro tukandika indirimbo tukaja muri studio tukayirihira hanyuma tukagerageza ibishoboka byose kugira ngo dushobore kuvyaza umusaruro mugabo ntawo turonka ugasanga rimwe na rimwe inshuti y'abanye n'abagenzi abavyeyi surtout batadutahura bakagira ati ivyo murimwo ntaco bimaze nta nico bizobashikanako mugabo rero muri kino gihe kuvyerekeye ico bita ubuhinga ngurukana bumenyi umusaruro ushobora kuboneka. Turaguhaye ikaze muri kino kiganiro murakoze cyane Savie turashimye kubona wasuye kuduha kino kiyago murakoze kandi kemera gusura gucana kino gicaniro muri no rugo rwawe murakoze kandi yego tubameshe ko mu buhinga bw'ivyuma hari justice ya Benareno kino kiganiro kiba kiremeshejwe na Savie umuhungu wasavye umuzukuru wasavye uberuka tuganiriye ngo streaming bamwe muri twebwe rugambiro bavyumva streaming niki streaming no kuvuga stream no kuvuga kuvuza indirimbo en direct bikaba pair bikariha nkakujya umuntu yumviriza iradio akumva indirimbo ya Satbi akaraba televiziyo buhoho dusigaye turiha ku kwezi biciye muri Canal Plus canke Star Times mugabo ubuye nukumviza nukuraba ukritse ko uca uri amahera no kuvuga yuko na za YouTube zose ariko bimeze rero ariko izo soko za streaming ni soko zirengeye YouTube ira identify umuririmvyi audience afise ariko kuvyerekeye entrance si cyane no kuvuga uti dugerageje kubisigura mu Kirundi ari abazi YouTube icarico no kuvuga ko YouTube uvuze ati identify audience irafise abantu itiza guharura batiza kungana uku ni bangahe umuririmvyi yarabwe n'abantu bangana uku canke umuririmvyi mutangura kumvikana kuvuga ijambo muhuza umaze gukwiza abantu bangana iki duhuza na YouTube tuvuge ngo umuririmvyi atanguye agashira indirimbo yiwe kuri YouTube kugira ngo YouTube itangure kumira baba batezwa kugira ngo guhera kuri views 200 canke kuduga aho ni ucitangura kuvyara umusaruro uramonetiza canke ukareka ni wewe uhita monetiza bisigura monetiza kuyikora kuyirihisha rumva yego rero nkakujya umukenyezi yayi ku isoko agiye ku isoko ateza gutanga tax runaka cyane rero streaming rero ni muri yo faso ariko kuri isi uno munsi urabona ko umuririmvyi asa n'uwabangamiwe kubera ko ama CD yarakuweho ama cassette ntayagihari ibintu reka duhere ngaho je nakuze hari ibintu bita tourne disque urabizi tourne disque 33 tour 43 tour bagira ngo setete kagira gute gashirako yego ana ifite imyaka 5 ngira ndaza no gutanga ifoto kuri televiziyo y'isanganiro je mfise imyaka 3 nine n'itanu mfise tourne disque hama mu nyuma haraza ivyo bita cassette yari magneton twari duto nayo nyene ngira baza kuronka kaje kudushira kugira tubone ivyo ari vyo hama mu nyuma haza ivyo bita amasede aho nari ntanguye no kuja kwisanganiro amasede araza hacaza ituntu bita flash disk mu nyuma hacaza memory card mu nyuma rero haje
ibi bya streaming ni memory artificielle itaboneka idafadika urumva n'umuyaga byose nkuko byagiye mu muyaga rero umuyaga ubu rero mwe musige mukamisha umuyaga tukamisha umuyaga ntakunya kujya ko kera hariho telefone za zindi z'urusinga ariko no munsi hariho telefone ikora satellite sans fil rero kera byo bimeze uko abarimvyi baragurisha ama compact disc baragurisha izo ntuzanye zose mwatudondaguriye mwakuze mubona abavyeyi banyu nibyo bacu nivyo bakoresha kera ariko muri ntuzanye no munsi haza rero izi disc izi memoire ziri artificielle zitaboneka arizo ama YouTube iTunes Spotify Apple Deezer n'izindi rero izo ziba ari platforms zigurisha umuziki urumva zaje zisubira imbere ko tubwira ingene bigenda mu buryo buboneka kugira uraza kubidusigurira neza tuzi neza birumvikana kugira umuntu ashobora gutahura ivyo ko turavuga kera ndibuka kuri CD twarashobora gufata umuntu kabona ya produce ya multiplier ya gwijiji ama CD ijana igihumbi akacajana ajya ku isoko kuri Sojemak kajana mu maduka akabona umucuruza akagirira ico bita pourcentage akaza guharura imwe zibiri zitatu zine zitanu akaba n'abantu baja kubimucuriza n'abavyikorera bakirukanga ugasanga na leta n'amataxe nuko ariko ubu rero umuntu yicaye mu rugo ari mu cumba ari mu ndege ari mu murima ashobora kuba bice kuri telefone canke handi ashobora kugura atarinze kugura ikintu afata mu minwe nivyo tugezemo kandi bakayigurisha mwisi yose Sadbi akagurisha iwe Australia Canada muri Leta Zunze dusigurire nta urumva nta limit ihari bashaka kugurisha dusigurire rero ko iryo soko rishasha ryaje rero biba bikeneye kwanza population ibe adapte kumenya ati iri soko riri hagutu umuririmvyi je naje umuririmvyi ne asora indirimbo eske nimba nkunda naka ngomba kugura CD cyangwa ngomba kugenda hajya kuri YouTube cyangwa kugira streaming urumva niho itandukaniro rihari rero muri iyi myaka nkuko nabivuze tuko turabivuga streaming irariha cyane ni nayo identify umuririmvyi ashobora kuja muri platforms ikomeye nka Banner Boy mama Billboards n'ahandi urimo muri za Spotify n'ahandi je twe abaririmbyi bose muri Empire barimo bose byagenze gute dusigurire kugira mu buryo fatika ari abantu badatahura ivyo kuratubwira bidusigura uti jewe nayibonye uku navyemeye kubera iki hama byagenze gute kugira ninjire twaravyemejwe kuko isoko twararyaswe ryari ry'amasede turaryakwa urumva ibintu abazungu baguma baduhindurira ibintu kandi twacha tugenda ku nzira zabo urumva ntago tugifite kujana nibihe tujana nibihe bo nibihe ariko umunsi babishatse bozotwugarira urumva ntituzoba tugikwe ico turaza gushika ko uraza kudusigurira ya mariska hari ubanza utubwira ivyiza birimo ivyiza rero nuko ushobora kugurisha indirimbo yawe utarinze kuhangayika nawe ushobora kugura indirimbo yawe iyo umuririmbyi ukunda utarinze guhangayika ukoresheje PayPal card cyangwa Visa card bivanye na nimero yawe gusa ya compte bancaire rero streaming rero abantu benshi ntibarayimenya Spotify ntibaramenya cyaricyo YouTube barayizi ariko Deezer nayo baramenya iTunes benshi mu bari mu gihugu nayo baramenya vuga ko batarayimenya kubera atayo bakoresha benshi urabona nk'indirimbo z'abarundi nyinshi streaming zabo zerera kuri igihumbi 500 sico kimwe na YouTube kubera iki kubera bataramenya kuzikoresha ariko YouTube twatanguye hasi ariko no munsi uraronka million de view umuririmvyi Sadbi urukura tuganira ibintu maze imisi ukura kuri kirutahura mugabo urukura vuga ko abarundi batarabimenya dusigurira ivyo nibiki bigenda gute bijamo gute nukumva uratelecharge application ya iTunes ukayishira muri telefone yawe Spotify ukayishira muri telefone yawe ukavuga ati igihe cyose indirimbo y'umuririmvyi wanje nkunda isohotse ngomba kuja kuyumviririza kuri Spotify cyangwa iTunes ama club urumva ama radio ama bar yose akavugiriza indirimbo
kuri izo platforms za iTunes. Imagine bar ivuga indirimbo yawe kabiri cyangwa gatatu ku munsi, bar imwe yonyene ikavuza kuri iTunes cyangwa Spotify kabiri ku munsi, uba winjije amafaranga menshi ko winjiza 0,00875 dollars ku muntu umwe. Nuvuga abantu 100 ugira kuri 800 et quelques dollars. Abantu 100 bayumvise. Rero 800 et quelques dollars ucironka ya mafaranga ya video, umuririmbyi aronka ya mafaranga ya video, aronka ya mafaranga yo kugurikira tuciza, aronka amafaranga ya yandi yo. Uraza kutubwira umusaruro ingene ungana. Duharu tugo turigisha abarundi gutahura ivyo bintu batarakora, kuko ivyo byose umurundi ari mu gihugu, ari muri Australia, Canada, Estados Unidos America, arabizi kandi nabo turaba ko bobo iterambere bamaze kwitahura imbere yacu baba mu bihugu biteye imbere. Mugabo haro nabandi b'abarundi ngaba bafise udufaranga bavuga ati Sadbin tuzeye mbwa ndamukunda cyangwa undi muririmvyi shaka atera imbere ntarinze murika cyane mbwangira ico ndamumarira. Mbega nk'umuntu yumvirije indirimbo kuri izo platform vuze aguteza imbere gute? Nkuko nabimeje kubivuga kuri entrance indirimbo umuntu ayigize streaming rimwe arinjiza kuri konti y'umuririmvyi amahera ari munsi gato y'idolari rimwe. Voilà. Hanyuma abantu bashika n'igihumbi abarundi 1000 bari mu gihugu bo kumviriza indirimbo yawo ubu nyene kunguka iki? No nca nunguka amafaranga ari hejuru ari hafi ya dusubiremo dufashe abarundi 1000 bariko barakurikira kilo kiganiro. Abarundi bakunda abarundi 1000 bakunda Sadbi bakaba batazi ubuhinga ngurukana bumenyi bakoresha no munsi bakaba babimenye kwera radio isanganiro, bakaba bifuza gutera imbere kuguteza imbere 1000 baje hehe babigenze gute? Urashobora gutereshaje application zitandukanye. Ya mbere ni Spotify uriko ndiko Apple ndiko aho hose nico kimwe iTunes ndiko Deezer ndiko Shazam. Wewe rero asohoye amafaranga asora ngahe? Asora 0, kuri konti kuko ni virtuel byose virtuel aba yasohoye amahera $1 rimwe munsi y'idolari rimwe. Abantu 1000 rero bacha kwinjiriza ngahe? Hafi $100. Voilà. Muri ico gihe rero muri ico gihe $800 ntaco igihumbi abantu 100 millions $800 ani igihumbi ni 80 quelques dollars. None nk'umurundi ataramenya kubikoresha icambere ateza gukora nuko bafise application kandi akaba afise amafaranga kuri konti $1 acha yinjiza ijya nimero ya konti ya card visa arano kuno bamusaba yinjiye iyo inuzenye ikazokwama ikora ikora imisi yose aklika ko yinjiza amahera. Wumvise indirimbo video na audio nico kimwe nico aho ni kuri audio gusa, kuri video ni kuri YouTube video ikirenzayo none nk'ivyo byose dusiguriye wowe uvuze ku gatwe kiwawe ariko ndazi ko nawe urota iterambere ry'umuziki w'Uburundi twavuga Sadbi wenyene ubona nk'ivyo bintu abarundi babimenyera baba bari mu mahanga n'abari mu Burundi bakatangura kubikoresha hari ico vyomarira iterambere ry'umuziki w'Uburundi? Ego hari ico vyomarira iterambere ry'umuziki w'Uburundi, ari ico vyomarira entrance y'igihugu kuko turariha amakori. Abaririmbyi muri ico gihe urumva bazoba bariko barinjiza ni nkako cubona umuririmbyi akreya company runaka agaha akazi imiryango amajana imiryango 40 urumva ni kwa kundi wa muririmbyi acaboneka rero ko ari umuririmbyi ko ari isoko twumvise ko nk'abantu 1000 bashobora kwinjiza amadolari $800. Yego umva amafaranga azoba yinjiye igihugu naco gucunguka gute? Igihugu cunguka gute muri iyo system? Ndikuvuga yuko uburire konu wiwire konu twebwe nkatwe buri kwezi lebo buri gikorwa cyose turihira tax nabo barinjiza amatax mu gihugu urumva je ninjije tax mu gihugu abene gihugu bakaronka ku kintu je nakoze ni kintu ciza. Je ninjiza amafaranga menshi nakora company runaka ikora ubufuca nk'iki nkatanga akazi ni ryari ndiko ririndi risubira gutanga nkakujya umwirimizi w'umunyagihugu ibere ku gatumba yimbuye ibigori canke agenda ku isoko agatanga tax yinjiriza leta. Mbega leta
iratangura kuyivyaza umusaruro cyane ntibirashika mu Burundi. Leta irabivyaza biciye kuri za kadiho za ringtone dukorana n'ama company ayo n'ama entreprise y'igihugu muga ivyo mpuzamakungu ntibaratangura kubikamisha kubera ko nabo batarabimenya nibabimenya bakamenya akamaro kabo. Sadbi ashobora gutumirira igihugu cyose cishiremwo gikurikiranire hafi turazi yuko dufise abashikiranganje bashashwe bari updates yuko bokwegera abaririmbyi bagezweho nka Sadbi bagakurikiranira hafi ubwo buhinga ngurukana bumenyi bushobora gutuma igihugu cyunguka cyane. Birashoboka kuko leta ibigiyemwo ni ya sensibilisation ikitangura arumva inyungu igihugu kiba kibonyemo inyungu runaka gikuramo nayo ikitangura gushiramo inguvu gutyo inguvu zacu zikunganira kuri kuza leta tukaronka twese leta yacu karonka natwe tukaronka mwese mukaronkeramo mbega bigenda gute n'ubushikiranganje ubuhe mwimvira ko ubushikiranganje bw'imico kama mu myaka iheze abashikiranganje b'imico kama mubaza ati bamuzi Sadbi nawe nziza zimatata ziki ariko nibaza yuko abo bashobora kuba batuzi cyangwa batubona. By the way bisaba abantu bari updates turasaba kenshi nkunda gusaba ikintu Ministre wa jeunesse azoba afise basi 30 ans kuduga Ministre wa culture aba mu jeune apana biragoye cyane ku Ministre afise 50 ans. Reka nkubaze ikintu kimwe uheruka hari umuririmvyi twaganiriye tuko turarangiza ikiganiro Call the Magic akavuga kuvyereka ubushakashatsi atubwira ati batugaranira ahantu baduhereza uburyo bukwiye turondere identité musicale y'u Burundi tugurishe hanze ati harabuze ikintu cyo kuja hamwe hanyuma bagashira mu buryo bw'amafaranga twe tugasohoka hari ikintu tuvumbuye cerekana identité y'umuziki kujya vuga wowe uvuga uti leta nitwegere tubereke ingene ishaka kubyaza umusaruro biciye muri ayo ma platform muri kuratubwira nkuko bindi bihugu bibigenza kujya lebo urimo itanga tax ubu rero batangiye gukamisha ku baririmbyi bose biciye ku ma platform n'ahandi kujya gutanga tax za show n'ibindi harageze bijya ko harageze kuko ni muri iyi myaka nyene ivyo ni vyabaho mu myaka iheze ubu biharageze Sadbi akunguka leta ukunguka leta ikunguka kuko je nunguse leta itunguka numva mba ndumusuma mba ndumunyonyezi ni babandi nyene banyonyeza igihugu kandi ari twe tuba tugomba gucingiriza. Ego Sadbi aro tugeze uganira acigihe atubwira ati ibintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi bigenda binyaruka yaranyibwiye aci imyaka 10 ko ntadosura kora televiziyo ntarishe ku kwezi nawe urako bidashoboka nakuze ndaba televiziyo kwa gusa ariko ubu ku kwezi ntiza kurira amafaranga ngira ndabe televiziyo ubu we muko muratubwira yuko kugira ngo dushobore kumviriza indirimbo ya Sadbi canke abandi baririmbyi bitazoba ivya gusa kandi amafaranga azokwinjira uwo muririmbyi tutakabonye dukunze mugabo tutazi yaba tushaka no guhezagira bikatunanira ari uburyo bwo kubikora kandi butavunye kandi igihugu karonka amaimport n'amatax wewe ivyo vyerekeye ayo sinzi yuko twarakubonye ugenda mu Uganda twakubonye ugenda muri Tanzania mu Rwanda aho warigeze no kumara umwanya ugaruka wize vyinshi cyane dusigurire kubera iki gihugu c'u Burundi ivyo bintu by'ubuhinga ngurukana bumenyi batari ku rugezo rw'abandi habuze iki gituma tudakerebuka ngo duhangane n'abandi dufashe nka East Africa niki kitubutse. Yego nta kuntu twohangana n'ibihugu bimara imyaka 20 ata midurumbanyo ata nduru ngo dushobore kuba kimwe bisaba ko turonka umwanya ugukora ibyacu kuko ugiye no kuraba Xavier tuvugishije ukuri hari ibyo twubase kuva muri 2010 gushika muri 2015 ariko biravaho mu kanya gato isase hazi ibindi ariko muri ibyo bindi byaje haje ibiza biri hejuru kuko
ndemera yuko ari ibintu byasambutse twakoze kuva muri 2010 gusa nabisamburiyeko urumva ariko hari nibindi 2015 nyene yafashije turamenya turitahura Sadbi nabonye imbere ya 2015 nabonye yarahindutse nago nari naratangaye ni giki kintu yego nago nitahura kuko nshobora kuba ndiko ndaregreta igihe nasora album inkuru y'ukuri nari hit cyane par rapport ariko nakorera 60000 francs ariko après 2015 maze kujya kawunga nyinshi zo hanze maze kujya ibiharage bidahiye naciye mbona nti bwa bundi je ndubu nditahura ndavuga nti ndagiye mu gihugu canje nubake ndetse iyo nize ndabizana mu gihugu canje ni nako vyageze inyuma 2015 naciye ntangura gukorera umuriyoni 2017 ndakorera umuriyoni umwe 2018 ndakorera ni miliyoni 2 gushikaho ngira kuri miliyoni 5 ndazikorera urumva rero tugarutse kuri ya question bidusaba ko abakuru abavyeyi bacu baduha umwanya abajene tuzane ibintu bishasha abajene bafite ibintu byinshi cyane ndetse banaduha umwanya wo kugira amaseminaire tuze turabadapta abayobozi bacu tugete isi tugeza nabo bakatubwira ati mwabana mwe muri iyi isi igeza murashobora kugenda nabi mukabigwamwo izi nzira nimbi izi ni nziza cyangaha cyuku hakaba relation nziza hagati y'ubuyobozi yego hariho umuntu tuhereka kuganira yambwiye yuko mu bindi bihugu usanga umushikiranganje canke abashikiranganje begera abaririmbyi bakabagira abajama babo umuririmbyi yagize n'ingorane akamutelefona akamubwira ati yamara ndakeneye ubufasha bwe ifise kibazo mugabo abaririmbyi bo mu Burundi si benshi bafitaniye ubucuti n'abarongozi kandi umengo abarongozi kenshi ngo nuko mutabegera mutabubahuka ego urabona muri bihugu byacu bimwe abarongozi baratinyitse ya urumva roho tujya n'umurongozi ukamutinya sepa none nkosa ikibazo kiri ku baririmbyi batabubahuka iyo utabonye kuko byarabonetse satwiko turanatwenga gatoya twarabonye umukuru gaharuka abakira aho niho byatanguriye kandi hanyuma tubona abahora bari kuri igihugu avuga ko nukumenya bo batakuzi CDB ivyo nibisanzwe muri ashaka kumenya ubone ntakumenye ikibuze kugira ngo abayobozi bose babamenyere rimwe reka nsubire mvuga ikintu kwanza urabona ko nyakwigendera nkuru nziza yatanguye kwigereza abaririmbyi ariko uwamutanguriye niwe yavuze kumenya ntakuzi no kumenya ntazi kuvuga yuko ibintu bigenda biri adapta turashaka guhadusa amahirwe no munsi ministre akambona ashaka akaba umuntu abona azi neza ivya music akazobazi umuririmbyi wa Satbi kuva kuri Satbi gushaka umuririmbyi wo muri Empire akavuga ati ndamuzi urumva ibintu bigenda bihinduka duhereye kuri ya invitation ya nyakubahwa zitatu twagiye turaronka duhabwa agaciro kuko ni intebe batwicarika ko babona ko aba bantu n'abantu bafite icyo bamaze aho niho byatanguriye dutangura kugira icizere kandi turavuga tuti turabakozi b'igihugu bw'abundi dutangura kuza tugira isoni yo kugira ibintu bimwe urumva kera twarashira isoni ukagira kuvuga ati nta muntu ariko arandaba urumva ni nk'impene zitagira abadutware ubuye ntushaka ariko udashobora gukora ubuye hari abariko barandaba ati bana barambona ryari nyakubahwa yarahaye inka Farias urumva hajya nakantu nakagohe kuri twese ati nawaona ndababona urumva ugenda uvuga ati ndibuka yuko nari nagiye muri burya bukwe ndibuka yuko uwo yarungikanye ijambo yarabishimangiye yavuze ati umuririmbyi arateye iteka abandi baririmbyi mu kubaka bicera Kristo avuga ati yantekereye ijambo hari ico twakoze gikomeye gose akarorero ku bandi baririmbyi bavuga ngo baririmbyi ntibubaka bafite abagore benshi birirwa bari umutwe mugabo basigaye bubaka nka kujya abandi bubaka bagatera iteka igihugu hama bakaronka bakabagabira nka kujya bagabira umuvyeyi wari we wese bikagenda neza ni vyiza cyane bisigura biti no muririmbyi hajya abavuga ati mu rugo bavuga ati nta makosa ngomba gukora kubera iki kubera yuko mbazi hari n'abakuru bari kubakurikira birafasha kubumba urugo
umuririmvyi neza kuko umuririmvyi mu bisanzwe umuririmvyi bakera dusa n'abariko barangiza kino kiganiro Sabi dusa n'abariko barangiza kino kiganiro twibutsa ko rakurikira Radio Isanganiro ko turi mu kiganiro Uburundi buraririmba ico kiganiro Uburundi buraririmba tukamenyesha ko buca no kubuhinga ngurukana bumenyi bwa Instagram wandika Isanganiro kakakanya Burundi justice muhinga bw'ivyuma be na Renault eka no mu radio bariko baradukurikira uretse ivyo watubwiye yuko umusaruro ku muririmvyi umusaruro ku gihugu ubu mu myaka yahera abatwara ntibari bazi ko mubaho n'amazina y'intabo bazi mu misi heze batangwe kubamenyera ko baho umwanya bisigura yuko ejo ivyiza biri imbere nivyo dusigurira urabona yuko abategetsi batazosura kutabamenya nibaza yuko hamwe abategetsi bo bandanya bakurikiza iragi rya nkuru nziza nyakwigendera ibintu bishobora kugenda neza ariko kirese batarikurikije reka tukubaze turi kuri rya jambo cagicaniro avuga mbega nk'umuntu yibereye ibwambarange ku mukenge ibudahunga canke ari ngaho aho munyamagana mu cibito cya Rugombo canke handi hose agukunda afise telefone arashobora kuguteza imbere akinjiza amafaranga kwa Sabi uretse abari mu gisagara canke abarundi bari mu makungu biciye kuri burya buhunga ngurukana mu yego uragura YouTube gihe cyose ya Sabi ukamurashira ko view every day ukagura iTunes canke Spotify ya Sabi canke Apple ya Sabi ukazura shirako ama view yawe uzuri kuranterera amafaranga ikindi naco wadwa karorero kabandi bashwe kubatangurira imbere abatanzania n'abandi bo mu bindi bihugu kubgawe kugira ngo ubwo buhinga murashaka kubukoresha kandi buroroshe gukoresha mbe birashoboka ko dushobora guhangana na bijya bihugu bihora biza bigatwara amahera y'amadolari namwe kujya babikora kuko mu myaka iheze mu 2013 na 2 na baraza ngani turemeye ko banaje ubu rero mwe hari imigambi mufise mukoresheje ibyo buhungurukana bumenyi we ko ratuganirira mugende Dar es Salaam, Kigali, Kampala ni Nairobi kujya baza inama ya mbere tugomba gukorana n'abarongozi bacu nuko tugomba kwicara tukicara tukanonosora iki kibazo twebwe baririmbyi n'abarongozi bacu tukiyugara tukagira ikintu citwa umuziki w'Uburundi mu Burundi hakavuzwa indundi gusa ibice 99% hama tuvugijwe mu Burundi tugakumira abatanzania n'abandi tugakumira ibice byinshi abandi nibizosubira ariko bisaba inama nyinshi seminaire nyinshi turazi yuko imyaka yose hama hariho ico bita commission culture mu komisiyo y'imico kama muntu zenya tuvuga nko muri Assemblée Nationale kuvuga bashinga amateka turabaza ari twaganire abaheruka gusubirizwa n'abandi baridogera baririmbyi canke abajene yuko mutaza kubatura ibibazo byanyu kandi muzi neza yuko hari muri Assemblée Nationale hajya mu nama shinga amateka hariho amakomisiyo ajeje kwakira ibibazo biraba abakiri bato n'ibibazo biraba ivy'imico kama harimo n'imiziki bega hari umugambi mu mufise nk'ayo malebo muko murakora kugira ngo mushobore kubatura ibibazo byanyu canke kubeclairana kuvuga kubaha ivyumviro byo batuma bafata novuga ko vyose biva mu mategeko aba yanditswe kugira ngo ibibazo byanyu bihave hama mutera imbere nkuko ibindi bihugu bitera imbere eske murafise imigambi yo kuzoganira nabo mwitoreye bashobore novuga kudefenda canke gutahura ivyumviro byanyu kugira ngo namwe mutere imbere hari ivyumviro nk'ivyo muba mufise urabona nk'iki kiyago tukigize no musa ariko ndamenye ikintu gihari nuko hari abatwidogera ko tutabegera urumva aka nibaza yuko nkoresha uyu mwanya canke iki kiyago nk'akaryo keza canke no kubandi
kugira ngo dutangure kurondera izo nzira ukuntu dushobora gushikana ibibazo byacu muri Assemblée Nationale bishobose mu myaka iza hakagira abaririmbyi bazo kwitoza mu kibazo cy'abashinga amateka kugira ngo baze baraserura ivyimviro by'abaririmbyi na cyane cyane kuko bibaye uko vyoba beta kurusha. Ikindi kibazo gikurikirana n'icya nyuma harabonetse amanama mwamwe aho bavuga yuko hari imico yacu ikirundi bakavuga bati turavye ibindi bihugu caca ibihugu bya Afrika b'uburengero abaririmbyi babo barakoresha imico yabo hamugaca usanga bashoboye kwerekana isura yiza y'igihugu mugabo muri nko muri kino gihugu asanga abaririmbyi baririmba ivyo bipfuza ivyo barabira handi mugabo umuco bakawubura ugaca usanga rero birashitse rimwe bakerekana n'imico iciye kubiri n'ibice y'ikirundi bega bihora bishika ukiyumvira ingene ushobora mu ndirimbo ziwawe kuvuga ibintu bimwe bitandukanye bijere ku mico y'Uburundi tukumva mu ndirimbo za Sadbari mu gwedengwe tukumva ko harimo ihuruma tukumva ko harimo inanga umuziki w'inanga canke umuduri w'ikembe maze ukerekana isura y'ukuri ukagumana ijya style wa mbwa akaja mu izindi style zishobora gutuma ushobora kwerekana akaranga ku Burundi maze igihugu idarapo y'igihugu ikaduga uko biri kose hari ama groupe ajejwe kuririmba indirimbo z'imico kama a 100% groupe amagaba bagumyabanga nanda ma groupe biri a 100% mena ariko ico dukenera nuko moderniza ijya mico yacu moderniza mwambwiye ko mwavuganye na Koli buri gihe mu Rwanda ndabibire secret buri mezi 3 mu Rwanda bafata aba producteur babo bakabarunkira muri Angleterre kwiga sasa bagiye kwiga bakiga ukuntu bashobora kuvanga bakagira couleur ya music ya kandi nivyo biriko biraba ubu mu Rwanda haba kuri video na audio sasa hagomba gusoka kwanza ama budget yaba producteur aba arrangeur aba director kwanza abo bakagenda kwanza bakanonosora neza ukuntu bashobora kuvanga modern na traditionnel yacu tukaba tuvuga tuti tufise originalité kwanza kuri côté audio nukuvuga ko sad batavyanga sindavyanga ariko nta bumenyi rero ni nkuko wicaye n'umwana utamutwara ku ishuri ifuke abana batwara ku ishuri nimba koko imico kama y'ikirundi ari ikintu cy'agaciro ku barundi ari ikintu nimba koko kuri Kasadebe nimba mubona ko akwiriye kuririmba mu mico y'ikirundi kandi ndi imari sinovyanka ahubwo mpugura mu nkuremwe bwabo ujuju kugira ngo cyane wakuremo bimubona uraburi aho ufatira wavukiye mu muji ukorera mu muji aho karanga ntawakigisha urumva mba nkeneye ubumenyi nuko mukurangiza wumva ushikirize kanshimire cyane gusa ndabashimire kuba mwampaye uyu mwanya kandi tukaba tunayaze ikiyago ciza gishobora kungukira isi yose umurundi wese ari kwisi zima kugira ngo nawe abashe kujijuka abashe kugira kumenya ibyo atarazi murakoze abatwari bashasha babwiki abatwari bashasha ubushikiranganje ndasaba yuko bo kwefitramwo cyane ugwaruka befitramwo cyane ugwaruka no mu gice gitoya cha RTNB nabo naho nyene bagire ugwaruka bagire basi 50-50 kubera abakuru bagomba kuba bahari kugira ngo batuyobore kubera yuko jewe televiziyo yanje y'igihugu jewe ku bwanje ntago ndyohera havugira abatama gusa ni ajya ma green screen ama background ubona ko ugiye kuraba muri start time twarinjiye ukaraba hakujya ugashira muhira urumva babaye koko ariko bijya bintu abajene benshi bashaka kubikora babikorera no mu masite mu mashamba yavuga clip zawe ushira bw'ibintu na televiziyo nayo bikore urumva asikuvuga ko yoshiramo za clip zigushira isoni mbwati oyamvuga background guhinyanyura ibintu bigezweho televiziyo ni digital papa ni televiziyo ikomeye cyane rero ifoke ya adapt nayo nyene turasaba umwaka umwe mu myaka ibiri bashiremo ugwaruka rusinguvu rufite ivyumviro nuko urakoze cyane urakoze nawe reka turashima kino kiganiro ni kiganiro kigira kabiri dusotse hanze
twagize ibiganiro bibiri kwa Sadbi mu rugiwe atwakiriye mumvise yuko yatwigishije ikintu gikomeye cyane mwicare hasi mumenye yuko kujya mwakuze muri aba televiziyo iyo televiziyo y'igihugu mutariha n'amateleviziyo hanze amwe mutariha ubuye ku kwezi musikaye muriha kujya kugira umuntu arabe telefone yumvirize arabe ibiriko kuri telefone atizogura amamega akactiva ariko ashobora kubikora mu kugira asoro udufaranga muri telefone icyo bavuga mu rurimi kirundi ngo isorosoro igwira iyo igiye ukaba ukunda Sadbi mu gihugu eka no mu bindi bihugu ushobora kumuteza imbere ufata telefone yawe amafaranga akamushikira biciye muri ubu buryo bwa streaming wabituganiriye ni bishasha ku barundi benshi mugabo ngira uko imisi izogenda uko amezi azoza nuko imyaka izokurikirana ariko tuzobitahura maze kujya twabikoze kuri televiziyo cyangwa telefone bigende gutyo YouTube abaririmbyi baronke batera imbere natwe turonkemo igihugu kironka ama impôt n'amataxe maze dutera imbere duhangane n'amakungu kuko ngo bavuga ngo Uburundi igihugu cy'u Burundi ngo gifise impano nyinshi cyane iyo ngo bwiye hanze ngo musumba abandi hari habuze rero ico kirikizanye namakuru turakoze cyane reka dushimire Renault be na justice abari mpunga bw'ivyuma n'abari kwarakurikira radio na televiziyo ya radio Isanganiro murakoze cyane bye bye.